Mwaramutse ubushize nakoze video mvuga yuko abarundi twabuze ikintu c'ikigongwe empathy, hanyuma numvise iyi nkuru novuga ko ikonfirma ico kintu ariko kandi yerekana ukuntu muri rwa rutonde rw'ibiganiro nkunze gukora yuko dufise un état de droit, wa muntu yavuga ati igihugu gitwawe n'ico bita voyoucratie, hamwe muravuga ko inzego iyo zitari functional zitariko zirakora neza igihugu kiba gisa n'icapfuye. Reka wumvirize iyi nkuru, umuntu wese afise ubwenge, umuntu yoba yarabaye mu bihugu bizima avuga ukuntu bishoboka histoire nk'iyi ishoboka, mwaja kumbwira ukuntu ibintu nk'ibi bishoboka mu gihugu kizima kirimo abantu bazima. Jewe ni ryambere mvyumvise aho umuntu umucamanza ari nyuma y'akazi kiwiwe agenda mu kabari canke mw'ihoteri akavaho umuntu apfuye. Ivyo ni ibintu biteye isoni cane. Reka wumvirize nawe ugire ibintu ukuntu bitahuye. Umunyagihugu Nduwimana Donatien wo muri commune Tangara mu ntara ya Butanyerera yaritavye Imana ku igenekerezo rya 14 mu kakaro uyu mwaka inyuma yo gukubitwa bikomeye n'umukuru wa sentare y'intango ya Tangara ari kumwe n'abapolisi babiri. Okay, umushingwamanza umujuriste yakubise umuntu nkande. Think about it. Imagine uri muri Canada, uri muri Australia, uri muri New Zealand, uri muri Norway, uri muri Sepa, igihugu cose urimo uvuyemwo Uburundi. Umuntu umushingwamanza sinzi mu Gifaransa ko ari umuloya canke ko ari umujuriste, je ne sais pas, agakubita umuntu. Koma ukubita umuntu nkande? Ufise ubwo bubasha gukubita umuntu wabuhawe nande? Umuntu mukubita n'inka ni indogoba, ukubita umuntu koma. I don't understand ibintu vyane ngo yakubiza umuntu. Kubera ko kubita umuntu uri umucamanza, umuntu yakoze ikosa, kumbure wari kumucira urubanza ugashaka kumucira n'ubwo gupfa wanashaka, mugabo kutumanza umuntu wize amategeko. Ari nawe navuga ku bimwe vyo kwiga na ntuze yazavuga kwiga. Niba wiga uri umucamanza ngo uzoja gukubita abantu, ayo myaka ine uyimara uri kurakora iki? Ni wo kwigumira muhira ukazura kubita abantu justement. It doesn't make sense. Donc sishaka kuvyumva kwa ntivyumvikana. Abamukubise bakaba bafunzwe kuva kuri uwo wa gatanu. Remindera gakura aratubwira ibijanye n'ikubitwa ry'uwo munyagihugu. Encore umva ngo harimo n'abapolisi. Est-ce que abapolisi bari on duty? Kuko en réalité ejo bundi hari akashot muge mu shot nabonye abapolisi babiri binjiye muri shop. Ntabwo byari normal. Ntabwo ari bisanzwe ko ubona umupolisi muri uniforme yinjiye ahantu. Abapolisi ba muri uniforme bari ku kazi, bavuye ku kazi bakaja mu kabari bakaja gusorora. Uniforme bazikura ntiwigera umenya ko ari umupolisi. Urumva? Mugabo umva abo bapolisi bacu bobo ni ibintu vy'ibintu uvuga vy'abavoyous. N'abavoyous il faut que je le dise. Cyavye ibintu vy'uvuga ngo mutinya ngo bazokwica. Umuntu agenda kwita uwundi muntu mu kabari uwo ni voyous. Nta rindi sina womuha. It's a thug. Ahantu hose ugiye agasanga abantu bagwanye baramenya ati n'abavoyous bagwanye, thugs canke gangsters, nta bantu bazima bagwana. Let alone umuntu afise office, public office. Umuntu w'umupolisi n'umuntu twubaha. Burya naje ivyo nakoze sinzi ko mwabonye ya shot, numva isoni kuberekeza ko nja gusombora abapolisi biye ku kazi kabo, turabubaha, nta muntu basombora ata kintu bakoze. Donc ivyo bintu vyo gukubita abantu ni ibintu vy'abavoyous. Donc Bobo je novuga ko yavuze ukuri. Iyo ni voyoucratie, aho umupolisi akubita umuntu, umujuriste agakubita umuntu. Voyous, thugs. Il faut que je le dise. Atanguza akaduruvayo agakubita umunyagihugu Donatien Nduwimana bikamuviramo urupfu. N'umucamanza asanzwe arongoye sentare y'intango ya Tangara ari kumwe n'abapolisi babiri. Aho hari kwigenekerezo rya 15 kwezi kw'indwi 2025 mu ntara ya Butanyerera. Encore une fois umucamanza n'abapolisi bahuriyehe kubera iki bagendagendana? Umucamanza encore une fois umucamanza ni mu gihe ariko araca urubanza, mu gihe wakuye ujya robe y'ubucamanza ukaja mu kabari ukaja uri umuntu asanzwe, uri umuntu mu bandi, hagiye ugiye muri banki usanga hari umurongo uri mu bantu 50, ubu wa 51, ugiye mu kabari ni kwa kundi usaba inzoga nk'uko abandi bagusaba inzoga. Ntavyo ngo uri umucamanza uri giki. Abo bantu b'abavoyous bamaze imyaka ine bajujuta kuri kaminuza bakaja gukora ibintu n'abantu batize badakora. Jewe nta gaciro ndabaha, muramba burya abuntu burihabwa. Umuntu aja kubana mu kabari umucamanza nta honneur akwiye.
nk'uko isoko ryacu ryari tuyagiye uwo mucamanza Jean Pierre Butoyi yagiye kwivuna umusase mu buriro buri kw'isoko nkuru ya komine Tangara aho yatangura kwigenza kuri nye n'uburiro Donatien Nduwimana agatangura kumwagiriza katamwubashe kandi n'amasani yiwe atogeje neza. Bo bakuha nkande wewe utiyubahiriza umuntu akwita umuntu it's a thug n'umuvoyou nta muntu yubaho umuvoyou nakondera ntuzeye mu kirundi sinzi umuntu yavuze ngo n'umuhimbiri ngo umuvoyou n'umuhimbiri bose nomenya muga mu giswahili naza kajya bya jambazi ntabwo tububaha we don't respect that hakuna heshima kwa jambazi samahani I'm sorry nta muntu akubaha uri umujambazi amasaha natogeje genda mu yindi restaurant yogeje neza amasaha natogeje basabe bayoze uri imana se genda mu yindi restaurant genda mu Bufaransa ubeyo harimo amasaha genda Monaco ntutangure kuzana induru nk'uko umenga uri imana. Donatien Nduwimana niko kumwiyama amubwira ko ari umukiriya nk'abandi. Exactement. Ugiye mu kabari ugiye hariho umupremier ministre yagize kuja yagize kuja mu yabira nyamba Vyoba yabwiye umuntu ngo you know who I am ibintu nk'ivyo uzokumva ariko barabitwenga abantu bavuga ngo you know who I am ugiye mu kabari ugiye mu isoko ugiye muri banki uri umukiriya mu bandi uja ku mucamanza ariko usubiye muri kote yawe. Batanguye kutumvikana niko gutwarwa n'agashavu uyu mucamanza Butoyi Jean Pierre batangura gushwana abaraho batangura gutatira umucamanza kwari mu makosa amaze kubona kasagirijwe niko gucahamagara igipolisi kugutinya kaheva kubitwa abonye abapolisi bahageze niko kwaduka Donatien Nduwimana barahuragura bamusigara ikiruruma. Imagine vraiment abo polisi n'aba thugs they are thugs n'aba voyous ni wajambazi. Okay? Mu bihugu vyose bizima polisi hashitse amahoro ababonetse. Kiretse bahasanze abajambazi bafite intambara inkoho ico gihumva intambara bitanguye. Mugabo ari abantu non arme polisi hashitse intambara iraheze baca babaza wewe ufise ikibazo kihe nawe ufise ikibazo kihe basanze hariho raison yuko bareta umuntu bakamujana ariko ivyo ngo bashika bakwita umuntu nubwo bosanga let me give you ndaguha akarorero dufate ko uhamagaye polisi ubonye umuntu ariko yica uwundi bakaza bagasanga uwo muntu yaje kumwica imboga itagaterera hasi akamanika amaboko nta muntu aba kimwisha uwo muntu nta muntu aba kimukubise baramufata wewe wishe umuntu turaguhagaritse monsieur XYZ you are being arrested for the murder of XYZ turaguhagaritse kubera wishe uyu muntu bakakujana. Ivyo vuga ngo abapolisi bakubise umuntu ivyo ni vy'imihimbiri wajambazi thugs voyous donc bongera bakonfirma ko dufise ico bita voyoucratie. Mu nyuma Donatien Nduwimana yahevuye ajanwa mu mavuriro atandukanye yo muri komine Tangara birananirana mu nyuma ajanwa ku bitaro bikuru vya Ngozi akaba ari naho yasandabiye ejo haheze kwa 18 ukwezi kw'indwi 2025 igihe cy'isaha 10 z'umuhingamo. Uwo Donatien Nduwimana yavuka ku mutumba Nyagasebe yikomine Tangara intara ya Butanyerera akaba yitavye Imana afite imyaka 48 asize abana 5 n'umupfakazi. Imagine all of a sudden umupapa se w'abana avyutse mu gatondo abana bagiye ku ishuri umudame ikumbura yakora mu gikoni muri yo restaurant canke yasigaye muhira ariko aregeranya utuntu agiye gukora kama kawaida ibisanzwe ariko araserva abakiriya voilà thugs baraje abantu bari bajeje kumucungera. Donc iyo jeyo mbonye umupolisi turabubaha avuga uti umupolisi ikintu ajeje ikintu ahembegwa ikintu yiyemeje nukumenya yuko abanyagihugu umutekano wacu ukwiye urajya mugasinzira umukondora zose umenya ko polisi iri hanze iri kiraverifia ibintu urajya mugasinzira inzu nubwo utaba wayugaye uranya ko hari polisi iri kirasirikira muri quartier atamuntu za kukwiba utakaje ingodomoni ikiwirwa kuri polisi nta muntu yazanye ingodomoni ngaha kuko niko bigenda umuntu atakaje ikintu abantu bakijana kuri polisi hegereye kenshi ufisemo ikintu kikuranga nka driver's license uzamva guhamagaye your wallet is here sir nozitore abacamanza ni kwa kundi mamuteje kugira ubutungane
mugabo uwo mupapa ashitse agiye ku kazi kama kawaida nta kosa yakoze ushaka ko amasaha atayogeje n'ibisanzwe si bisanzwe mugabo biracika umuntu mu kazi kose tugakora amakosa ugakora ibintu bitakwiye bidahuye na standards z'abakiriya bawe mugabo si kuvuga ko yari peine de mort instantane ubu merita donc umupapa ngo warapfuye juste comme ça n'isazi ipfuye who cares ivyo bintu vyumvikana abana batanu all of a sudden ni imfuvyi umugore n'umupfakazi kumbura iyo restaurant yakosha abandi bantu batanu bafise amafamiye yandi abandi bantu batanu abo bose amashuri barahagaritse kubera peut-être restaurant zoca yugara kenshi na kenshi y'umu restaurateur umukuru wa restaurant agiye boss usanga bari basigaye batazi kwiraninga ubwira homvye toute une famille ahubwo amafamiye abiri ane atanu bagiye mu kangaratete kubera iki 3 thugs bafise office bafise uniform peut-être bafise n'ibigwanisho bagiye kwica umuntu juste comme ça nko kumenga ni jungle nyene aho intare isimbira ku nkende je no speak ijya and that's the end of it ico gihugu muri ko muraka n'igihugu aina gani tell me sambonera ko nimuze munsigura ibi bintu ubisigura gute uyu muntu yarafise famille ejo azoba ari wewe nawe hazogira ikora ikosa imbere y'umucamanza imbere y'umupolisi aba akugaritse how do you support this thug iki kintu cha voyoucratie mu gishigikira gute I don't understand guys I do not understand je noshima kuba ahantu nzi yuko umupolisi adashobora kumuhotera umucamanza adashobora kumuhotera kubera ndi umuntu mutoyi ndashima yuko mba protected imbona kwenda zimura abantu batoyi bamwe muri mwebwe no kwiga ni mwize nabize akaze mugasaba mu bandi bagafise n'abagafise cyo karagenda n'abari hejuru bajya babunyonora nako bari mu busho je no saba yuko mba ahantu nubahirijwe mu butoyi bwanje sinosaba yuko mba ahantu ari thugs and the criminals and our voyous bafata control y'igihugu that's what I would prefer bakoze ico caha bakaba baciye bafatwa ejo nyene kuwa 18 ukwezi kw'indwi 2025 ubu bakaba bafungiwe mu gasho k'igipolisi mu gisagara ca Ngozi mu gihe amatohoza akibandanya ngo niceye rero ku rwego rw'ubutungane encore une fois amatohoza akibandanya end of the day uwo mugabo ashaka ko yabikoze kubera zinanye na XYZ n'abana aziko azoca arekugwa kitahira ariko nubwo yofungwa abantu ntibazogaruka ikikuru kuko nivyo ntuzoye systeme punitive nayo usanga abantu menga they don't even care ejo bundi urumva ko hari ejo bundi twumvise abantu bapfuye nyambari bangaye batandatu muri za Bujumbura rirare abasigaye nubwo ko nuba nabo nyene bazokwishwa donc umenga ntibakeringa naho problème twagize ahantu menga abantu they don't care abantu just thugs ntibakeringa ushobora kufunga aragaruka kica abandi they just igihugu cyabaye akajagari cyabaye jungle c'est très dommage naho umucamanza yarahiriye gutunganiza abanyagihugu ayo agaruka agahohotera umunyagihugu gushika mwatsa ubuzima yashikirijwe n'ishyirahamwe rihanira hagati y'akazi na muntu King Umurundi Freedom inyuma yaho umunyagihugu Nduwimana Donatien wo muri komine Tangara akubitiwe n'umukuru wa sentare y'intango ya Tangara afashijwe n'abapolisi babiri mu nyuma kitaba Imana Daniel Mpundu avugira iryo shyirahamwe asaba ubutungane kwiyambika agashambara bagatunganiriza umuryango wabuze to igihugu gifa capfuye hose igihugu gifa hose iyo gihugu kibaye voyoucratie nta mucamanza hari nta mupolisi hari nta mustanera hari buri muntu nyene ni jungle akora kenshi na kenshi aba bantu je novuga ko ari bafise ubwenge bukeyi low IQ genre donc bakoresha instinct animal gukubita bo urashaka gutwara n'ishavu mu bihugu bimwe cyangwa ahantu hamwe mugakuta umuntu ikofe hanyuma mukagezaho gukubita umuntu kugeza hapfa what sort of animal are you mukabantu batatu mugafata umuntu ntariko arabagwanya nta muntu ari hanze ariko aratabara nta kigwanisha afise si umuntu uvuga uti iyo ari nk'umuntu w'umujambazi wundi mu bandi n'undi voyous yindi thug yaje gutera kuri iyo restaurant bakaca bamufata bon sino justifia ngo bomwica mugabo wopfa umuvuga uti umwe bariko baragara umutekano wari uhungabanije n'uwo muntu je mugabo umuntu yariko arakora muri restaurant umukozi yariko arakora muri restaurant ukamukubita ikofi rimwe ugashira kwingumu ukakoresha sepazo bayonete ntumbazi bigwanisha bakoresha kugeza aho umuntu apfa wumvura umuntu uri gikoko
uri igikoko enanimo co mw'ishamba, ikinyeshamba 100%. uri igikoko naho nyene pana ibikoko vy'ibitungano, murambona ibikoko nk'imbwa ifata akayabi kagakanga canke kagashira en ordre ku buryo katakiri novuga kari hors d'état de nuire. Ariko wewe uri umuntu ugafata uwundi muntu ukamukubita kugeza hava amaraso, ukaguma umuraba ariko aratakamba akora mu maso ati nyabuna mbabarira, ukaguma ujonjagura kugeza apfe. You are worse than an animal. Nibutse Dostoevsky nyene niwe yize kuvuga ati hari igihe bavuga ngo abakoko bameze abantu bameze nk'ibikoko, ibikoko tuba tubirenganije. Hari igihe abantu bitwara birenze uko ibikoko vyitwara, and iyi niyo iyi ka y'uyu mupolisi abapolisi babiri n'uyu mucamanza. I don't even abantu burya rero kenshi na kenshi nta n'agaciro je ndabaha, but ni worse than animals, thugs, voyous, wajambazi. I hope they rot in jail and in hell kuvyo bakoreye iyi famiye y'umuntu. Voilà. Okay guys, mugire umunsi mwiza, tuzasubira. Bye.